bakunzi mukama wanje yo ariko mana yanje ndabone icaye inyuma y'intuze yo bega ngo ni PI International hewe utera imbere nk'umuzinga najewe sukanda kwipfurije gutera imbere ukagera kure. Ndaramukije cyane abakunzi ba PI TV ko mubona kuri mikro kuri imbere zanyu na Flavie ariko banyita niyo mazina yanje. Ndaramukije cyane abakunzi ba PI TV ya Peace International TV ko bayita mu majambo yose. Ndaramukije cyane ndumugeme wanyu ko mubona ngaha c'est la première fois mais muzaza murambona kenshi cyane mu biganiro bitandukanye by'abakinyi ba filme abaririmbyi abakinyi ba comedy en général bari muri industry. So nimwogera subscribe rero kuri channel ya PI TV kugira ngo mwandanye muronka ibikorwa byacu canke muronka ibikorwa twe turashaka ko bwije. So no musi rero ndi kumwe no mu invité I so special. Ndibazagira mwamaze kumubona ngaha ni umuhungu n'umujene akora ibintu byinshi kandi bitandukanye ariko ari mu novuga gute muri gisata ca comedy. Reka tumuhe kaze abaramutse bakunze PI TV kugira ngo mumenye mumenye n'ibikorwa asanzwe akora no kungena ibikorwa byo bimeze. Turagoye kari ndabaramukije cyane bakunzi ba PI TV Peace International ama kenshi muranzi kandi muramenyereye. Reka ndabaramutse kandi cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro bica hano kuri Peace International TV. Okay, mwamvise abaramukije cyane ariko rero yavuze ingene yitwa Jeff amazina menshi cyane. Amazina yanje ari compliqué kabisa. Jewe nitwa Engineer Nowe Nzojibwami Sukarri Melody Fraisiendor ariko izina banze ko cyane ni Sukarri the one. Ndibaza musanzwe umunsi muramenyereye cyane. Okay, tusanzwe umuzi kuri Sukarri nko bivuze niryo zina ryo tumuzimwe mu kazi kiwiwe. Ariko twashaka kugira ngo abakunzi ba PI TV bakumenye Jean bamenye wariwe. Sukarri mu mukiri bagusabye bitondere mu majambo y'icyangatatu kugira ngo abantu bashobore kumenya kandi abatwadukurikirana bari mu mihinga itandukanye. Ndumwe mu batewe iteka mu kumenya gusubiramo ijwi rya wa mukinyi wa niyinde wa mudamu. Ego benshi makunda kuvyumva ku maradiyo mukavyumva ahantu hatandukanye. Twinshi ari usanga twanje munadukoze. Ego cyane nkabandi umwanditsi w'indirimbo ndumwanditsi w'ifilme ndumukinyi wa filme kandi nkongera nkaba umukinyi wa comedy. Nkaba nkina comedy kenshi. Tukiri ngaho nyine dushaka kugira ngo abakunzi ba PI TV bumve wa muntu twumva ari kasubire mu kanya kana tugusaba dusubire mu gira twumve ko ari exactly. Ego reka ntangwe ndabaramukisha kano kantu. Hari akantu gakunda kuvuga iyo bariko bagira bakine ninde gakunda kuvuga kugira ngo Bese mucha mvyumva Wariko mukama wanje wo muntu atangwe kundodorerako. Urumva rero aho umuntu ashobora gushona n'utundi aba ni buryohewe cyane. Guys, murumva yuko niwe sinabavangiye sinamuzanye umuntu atari murumva yuko ni wa muntu nyene mengo ni wa mudamu from exactly ryacu twakundi nyene kabisa bisimano nziza kandi imeze fresh. Hama wavuze amatitre officiel umwanditsi w'indirimbo wa filme nyene byinshi cyane ukabona umukinyi wa comedy. Eske ibyo bintu birakorohera ko bimanaginga byose umwanya bimeze gute? Iyo ushoboye kumanaginga umutwe wawe ntayikunana kubera byose ne planninga mu mutwe. Ko umuntu aje kuri planning yo kubyara mu mutwe naho maze kwa planninga neza kintu cyose kiza kurutonde. Okay, murumva yuko byose bivana kungene Jean mu mutwe yiwe yi program agati kwandika filme n'umwanya kwandika indirimbo n'umwanya mbwa byose ahiriwa hishije kuko ni muri industry byose umva bigaruka hahandi nyene. Hama rero Sukarri twarakumenye cyane nka jewe nakumenye uri muri The Free Show. Niho nakumenye cyane. Mbega kuko byanyu hajya muri The Free Show bigeze he kuko nabonye ko n'abandi bantu babica ni batatu bigeze he kuko byanyu.
ibikorwa byo muri The Free Show hari ukuntu byabaye suspend hari ukuntu byahagaze gatoya kumva zitatuvuyeko kandi mwisanze ko umuziki bavugije niko utamba rero iyo bibaye guhagarara gatoya umuntu acara gukundi kuntu aza arisuguma buke kuko management isa no kumenga yonyene irafise ukuntu yitunganije yavuze ati tugende mwikonje yavuze tugende konje ri prolonge muca mu prolonge yose habigahera none bagiye bakinyi twabona mwari kumwe ndavuga njya mu hungu yitwa Debenda Kajagari eske muracari kumwe no saha Kajagari turi kumwe nyene yego mugati turi mu mukino umwe ariko Kajagari turi kumwe muri mukino umwe ariko muri kumwe yego bisigura yuko Kajagari arafise iyindi TV yaciye aje gukoreramwo nanye nkafise ayandi makundi ndiko ndakoreramwo ndiko ndarera ugwaruka ruto ndeka n'urubishaka kumenya kwandika no gukina yego why none mutagumanye na bate actrice mwari kumwe muri The Free Show mu gisanzwe yo muciye mu nza zitandukanye ubonye ishamba atangwa kuri honja kugira ngo azahamagara uwundi ishamba yamaze yarabaze gushika yere Mugani bo abakunzi ba PITV mva umusore afise impano kabisa ikomeye cyane afise impano yo gusomwa mu bibi akina ninde mu twakuze twumva ariko tugusaba ducishitse kugira bumve ko batihenze canke ndihenze oya nta kwihenda rero ama rikadawe gawaje yego sava bakunzi mukama wanje yo ariko mana yanje ndabone icaye inyuma y'intuze yo bega ngo ni PI International hewe utera imbere nk'umuzinga najewe sukanda kwipfurije gutera imbere ukagera kure abakunzi PITV nukuri murumva niwe pe ngo ni wa mubibi wacu wari ruguru amasukari kugira no saha ushakura ibikorwa by'uwiwe kugira abakunzi ba PITV bagire bagukurikirane mu usanga he abakunzi biwanje kugira ngo baze barakurikirana ibikorwa by'iwacu kuko wese novuga ngo ndumwe wese ndiko ndakina nshira ku mbuga ahubwo ndiko nandika nigisha abantu ndabishira mu makundi yatandukanye navuga ati mwe mugira ibi abandi mugira ibi kandi abaheje nkaca ndabasohora muri team iba ikeneye abakinyi hama abashaka nabo kuraba ibikorwa by'iwanje bashobora kugenda kuri Nzowe TV +257 bakakwita akajisho bagaca barashobora kubona utuntu turi tutumoroso mugandi bace ngo nakamuso kabenze cyangwa kandi kamoroso urashobora kumva akamoroso umugabo akavuga ati reka nje kuraba hajyanje gusanga ari ikintu kizima kandi kimeze neza yego nibaze ko akunzi ba Peace International TV bagerere kugira bashigikire Nzowe TV ngahaye mugire muzasubire cyane mugire commentaire zanyu zikenewe kugira ngo aguma agira impinduka mu kazi kiwiwe hama mu gisata ukiri mu gisata ca comedy nyene bega nta bandi bantu turafise ba comedy benshi ngaha mu gihugu cacu Burundi avuga mutima ndavuga kigingi ba Haul ni beshane ntabo urifuza gukorana nabo cyane ntabo wifuza gukorana nabo muri abo sinovuga yuko ntipfuza gukorana nabo canke ngo nipfuza gukorana nabo kuko umwana ashobora gushaka umukata amafaranga afise ugasanga arayinzara mugabo ufise amafaranga uragukate rero kandi sinovuga ati abasinda bakene kuko ndabakeneye kandi cyane kuko hariho byinshi nabo ndabigira ko nk'abambona izuba mu gukina kuko usanga hari utuntu tumwe uvuga ati jaka kantu ukagira uko ariko umaze kuvuga ati nkeneye mutima nkeneye gasore nkeneye nde bose ni vyiza kandi barakora bigashimwa ariko rero hariho ikintu kimwe umuntu adashobora kuvuga ati nkeneye we dukorane n'uwe kuko abona ati iyi ntambwe ntiragira ko nkora gutya kamanze nshire hano kuko niba ufise imodoka uriko arengamwe barabara hari ikinogo ufise inzira y'ipine rimwe ntushobora gucisha iyi modoka utamanje kuzana ibintu by'uruhuzo hatambukike neza kabisa mva rero ko bientôt ndibaza kumisigendera atera imbere zogenda neza muzofashanya n'abandi kugira ngo kuvetro ngavya bikorwa by'abarundi kuko natwe mu Burundi hari abakomediye neza kandi bashoboye bariko barabikora neza cyane kandi kinyohera nuko hari abakinyi bari mu Burundi majorite barize
abana bawe baja gufangagura iki niki ufise amashuri mato yafise 12 ufise diplome ntoya sinomuvuga ngo nuyu mumbakina comedy ariko ufise diplome ntoya ndaze yarafise A2 canke ijya certificate yo batanga ubuye abandi usanga bafise kaminuza zaki barize muri make yego vraiment kabisa ubaho ahantu bibereye mubaho bako mwize pe kandi byiza ko ikintu ufise notion mu mutwe kuko niho guma udekuvura ibindi bintu byinshi kugira ngo impano yawe itere imbere canke ibikorwa byawe bitere bije imbere hama mu gisata ca comedy nyene uriko kugereranya ariho gisata ca comedy film music gisata cha comedy rero kuri ico rurimo cyane witerambere ryabo bibona gute abwo iterambere rya comedy reka nduvuge ko ari comedy burya comedy nayo ni filme ni burya ni filme kuko nuko abari akantu kagufiya kakaba kiharijwe n'ibintu byo gutwenza arico twita mu Kirundi ugwenya ugwenya ni Kirundi ugwenya burya Kirundi ni Kinyarwanda sinibaza ko hariho itandukaniro umuntu agutusuramya ko agututse usibye yuko ikirundi gifise akantu kisangije hari ikintu tokuba kuvuga mu Kirundi muga mu Kinyarwanda ugasanga kiroshe kukivuga rero intambwira hari kandi niniye kuko tumaze kuronka abakomediye bashika bangahe bazwi baja hanze mu makompetition nakajagara heruka mu Rwanda yego ariko mu Rwanda n'abanyagisona bande ha mugacu usanga hari abakinyi ba filme ukacuguma wumva nduwayo gusa ukacuguma wumva nduwayo kumva mugisha urumva mugabo uvuze bakomediye bo mu Burundi bazwi bashaka kudondogwa nk'ubunyera abantu bashika 10 mugabo abakina amafilme bariho mugabo hariho abariho batigera basohoka no kuvuga barakinira ngaha nyene ni baba uzosanga bari mu buzima naje nk'ubwo mbayemo ngenda gufata bisi ndi ariko imvura hisi ariko antuka from ahantu bigeze amapa je ndabishima nubwo nakina film canke nakina comedy hari iterambere kameme kandi ni bon turabishima kuri paha yiwawe nko mu myaka 2 nawe ubona iterambere rya mu kazi kiwawe mu bikorwa byawe bimeze gute mu myaka 2 canke 3 iri imbere umpaye intambwe ndende kumbe nawe uranyanga je simfata mu myaka 2 canke 3 ahubwo mfata uyu mwaka nyene muri uno mwaka nyene yuko naye nzoba ndi umuntu wa mbere ashoboye gusohora abakinyi baba ba filme baba comedy bakava mu gihugu basohoka bakagenda ku rundi rugero rwo hanze mwumva yuko kunza TV mwumva yuko uyu mwaka nyene 2023 inshallah tubirindira kabisa mwumva ko ahonye no kuvuga ko afise inguvu nyinshi kandi afise ubushobozi kuko ivyo bintu nzobigirako natwe nk'abakunzi bawe n'abafana ba TV turakubwira ati courage tera imbere kuri iyo shingiro ryawe uvuga ati je ntegerezwa aho niho sawa niho tera imbere niho ibintu bimeze neza hama abakunzi ba TV nibaze yuko muri abakunzi Banzowe TV kugira ngo bose Presidesa 57 ni kode y'u Burundi kugira ngo tugumane ubucuti dufashanye kuko twese turabarundi rero no gufashanya kugira ngo ibikorwa by'uyu musore wacu abandanya zamuka kandi umva ko afise n'indi mpano yuko ariko arazamura abandi bantu ico ni igikorwa cyiza cyane cyo kumushimira hama sinzi akajambo babwira abakunzi ba Peace International TV abakunzi ba Peace International TV reka ndabasabe mugume muri branche mugume mukurikirana ano ndazi yuko imaze kuba international ndibaza yuko tazoba maramaza naje ndishizemo kuko nzoza kenshi tuzoganira kenshi kandi no kuvuga yuko ibintu byose bizozabira cangaha bizoba ibintu by'amateka reka ndababwire ati ebana mubandanye mudukurikirana kandi mubandanye musangiza ibiganiro n'abandi bantu kugira ngo babandanye baraba impano z'ugwaruka rwo Burundi cyane gose yego so kubwo rero bakunzi ba PITV ndabakunda cyane nitwa na Flavia kandi nitwa na Flavia niyo mazina yanje kuri kamera yari Papi Galaxy so ndabakunda cyane ciao ciao